Mutu. Sa. Amahoro. Namahoro. Rero nyakubahwa mu patiri jewe nukuri mfise ikibazo murabona naho munsanze. Maze iminsi 3 ntajya nicara hanyene ntaronka naho ndambika umusaya. Rero mfise ikibazo haninzara iranyishe nagomba umuntu yomfasha. Canke yuko nukuri rya jambo ry'Imana muhora mutubwira naje rihora ari inkorako. Rero nagomba sinzi yuko ari cyo mwamfasha mukampa nk'indaro canke mukamfugira utwo mumfungurira. Benshi barakunda kunyikirana nawe mupatiri w'umutariyano. Mbere yaranuri indege yaragiye ariko ndashobora kujyana aho baba kubera hari abandi bapatiri yasizeho akarakwe ko hari cyo bagufasha. Mwaba mukoze cyane n'ukuri. Ego. Urabyumva ugira umenye uko meze abantu bazamubwira hara kabagira ya mabere yose ndaya tutumura ndaya kuri ibi binyamuzoya nabyo yo yarusa uvugiye abana urakabona ugiye abana wabashize ubona ko none buruvyaro rw'abana babiri kweri birashoboka nyarutse abo ndakwimana kureka vugiwe kura bari he si wowe hari icabona amakuru yose genda wagiye uriruka wese utazogufata wewe ubu nibafashwe wewe sije none ari vugisha ukuri sinabagusigiye warabasi none gaha urabahuza urahabona
yose amazina kumanya bari muri umuntu ko wasuro vuga neza bari he abana sinzi yo bari he nganda rusiganda naburi ko bakwibaza nishamwe bara kujoye mureke ndamutobe gato n'amazi yakamisa havida yazana rindi ngira kwe ari harya nazamuriko yazane jewe amatama yose ndayaburugushuka yose ndakurako nacumbarira abana banje ndababona barangoye kuvyara hewe barangoye kuvyara kugira ngo baronke cyari kibazo ibi byose ndakura ibi si tugendera ku ibi ndakura reka ndamwire mu nkosore ya polisi ndabona vyoteba reka tuvyikore avuye muri fizeri akanye Arine uravuga iyo bari ntuvuga iyo bari ntavuga ubwo iyo bari sinzi iyo bari komesha iyo bari vuga sinzi iyo bari iyo bari iyo bari Madame. Sabine. Chérie. Ugaragaza mbere. Pourquoi hayanya utoye kuyumva? Funga. Kazile. Nande nungu. Ndaye yuko. Bavyumva. Nabona. Wera kwera utaravyara ntuzinge nabana bagoye ivyara. Umusi wavyaye uzovyumva. Uzomenya kakaba barofise no musi ko kataga. Abira samanga mu mataya gusa. Wewe. Sungani mfumo. Aho reka nshikuri ishatsi yose ndayishikure. Yo. Uri kwera. Kwerekega. Uko ndiko ndabarumenga. Ibi mubanje mutoshi. Aramenya neza icarico umwana uravyumva umwe hamwe ndakwereke uko jibi ibintu urabanyegeje ngo twiruke turondere tuvama no gupfurapfa ndavuga no gupfurapfa ahubwo nduma mwarukiye no kuvuga sabye umwakanya yumviye naho ni heza reko urabona ana ducinjira mu gisagara utakabona n'ibikuru mama we ehera urya rugabo none abagabo nk'aba baracabaho mu Burundi Yesu we nagwe ingene rungana n'urugo hene rukubica n'amaso ndabirahewe arera yo mukama wanje yo kandi mugabo rusona rwa rugabo basha kwama tubona kwijana icyo manka narukora ko nkaraba ingene rungana nago rurirabura mama we ni hatari yo yansize yo mama yanje reka ndamubona kamana ufashe
biragisha n'ahandi nani gikuza nikimenya iyo kija umuntu angana kujya arashobora kuzimira uwo bari kumwe abye ari karabika ramusha ibi bintu vyiwe naho ndabitwara ndavaye mubera ingorane none kayemwe muri kino gisagara c'abandi ataho yaraza atarya mbere haje aratera cyane ramusha atamenye yaja Mana yanje jendagowe n'ukuri ndagowe none nk'ubu yagiye he cenko mw'iki gisagarana namwe nzi nk'ubu yagiye ce nono iyi si iranyubamyeko niho ngaha nca hehe njahe n'utuntu twanje yagiye adutwaye uduhera twanje twarimwo yagiye atwaye nawe mana yanje je ndapfuye noneho basha aha nta n'umuntu n'umwe mbona nega basha je mfashwa nanje ava mfe kumanuka nda Nyarukana mazina atari munsi ya 3 ahubwo kura mu ntumizi rero gushira muri Tanzania kugatimba yasuka kumaga ushira mu muhogo okay cyo tuganeza Yona yamusuka neza uracha bivuga imusasa temaka Sheri pipi na ishize mu kilo cyose washaka kumbwira washaka kumbwira washaka kumbwira zabana mu nzu washaka kumbwira tuganeza washaka kumbwira yo Urayo Komande Abena mwireki Ngoma da mwe chance yanyu Nige vuga bagire bamuhiki hano bagire bakuremeka ikintu udashobora kwitura vuga iyo bari tuje kubatora nta kibazo dushaka kurekura nta kintu na kimwe none abana ko nabagusigiye wewe sinabasigiye tugasezerana neza agaruka nsangira inyito nawe basi rero kukabone Halo, isabelle. Una. Urajya ngene beze.
ahubwo umara iminsi 3 umeze ukunyene Mamunyica basi mamunyica ariko ndakubwira ndaba neza Ewe ndaba neza ariko umva nabwira Mamunyica basi Shase ya nyuma urabyumva ari ndashambira kugira kugenda kukure ko sivyo ubu nyene ca ndabireka wewe umbwire wasize abana sivyo sivyo mbwira nake sivyo nza wana yambwiye ndabaryamisa baryamye wayere wote yabasinze urasubi unam Gumukunyene uhirahiriye ngasangira ibuye ryakorotse ndakumigisha umugozi ahanyene urabyumva iki kintu nakugize ku munwa umunyene ngomba njaho muri chambre wumvise mumbwira amazina ucusemerera ndazo gukura uko nguye Mama yes nakubwiye abantu umbwira uri koroga yesu ziri ni uri gite unama sisubire kumva utwira ndabihinduye iminsi 2 utabavuga iminsi baba bacu yesu Wano. Ewe wahishije. Ko ndahindukiza ibintu mu mavuta. Shashaki muna wewe n'izina ry'Imana nabangiye ntariye. Utarahisha wewe ntubona ko ari ngora. Siga mabuye arakoye guteka. Bambe bajya bijya bijungu. Cyera sinokuma ndamubwira papa nkajenze niteke. Yabanyirukana. Batugishika gatwe na Eric. Je nayobewe kuri umukozi no kuri umwana cyangwa ngira we. Ngo mani we nturi umwana wa papa. Araje yabwiye ati ndi umuntu nk'abandi. Ereke ibikorwa ni ibintu none uko amamisha isaha imisi yose. Gabo. N'abantu bijya bijungu nagiye gusuma. Gabo piti wenda kuravye. Gabo ngira n'amashuri we warayize. Sinariyize byabaye ka. Niwe garuka mu kanda. Ayimeje imanite. Uza gukora ikiboyi. Agona nacyo nese ngena kironse. Gawe. Awe ntiwihebure ari gihe gikora. Ari gihe gikora. Ikiboyi. Nibyo nyipfurije. Ni kumengura ko uramfata nabi kandi mbayeho nkabeshaho n'abandi bantu. Neje ndiko ndagufata nabi gute ne kukubwira ko ndiko ndavuga ati wejeje amashuri gacuza gukora ikiboyi no naho ndingizira ndikosa nkotse. Cyewe birambesheje n'iki gituma ndabiha agaciro urya twa dukwiye guha agaciro ibintu byose dukora. Mugabo gusa nawe ngira amafaranga uronka yose yaheza mu bakobwa kuva tugishika ngaho umunsi numwe je ntarabona haje umukobwa we kukuramutsa. Niyo papa dakunda mama canke mama akunde papa mba ndiho. None bakundwa ne papa we yakundwa n'abakobwa nka 200 je kuva tushika ngaha twe na Eric hari umunsi numwe tutatabona umukobwa aza kukuramutsa wewe. Katuvyihoze papa ntakiriho. Inde so wawe. Nakamara ko kumuvuga. Umbabarire je ntavyo ndarinzi mugangiranye kari. Nabone ntawe uhari. Yo presana mon frère donc ubuzima biraka. Akora ndikunda akora ndashira mu mwete ko nshoboye. Gusa nta na kimwe wihangana Imana izokugirira neza buryo byo mu mutima niko bimeze.
Mbenye awa nakubwiye ko mfite ibintu mu mavuta ndiko ndashiramo noneho utanguye no kumva man je ndagiye papa yarampamagaye na Erika yambwiye ko ngo bafise ahantu bagiye we rero umuhungu aza kundondera hari umuhungu aza kundondera bazananye n'umukobwa ara twigana ku ishuri hariya uze kubabwira yuko twe na Erika twagiye burumva bashaka ngo tubigishe mate uze kubabwira yuko twagiye kandi nawe noneho mbona ko wize ivyo ngira uraza kubigisha none ndakwaruriye dukugenda uriye rega musanze umuceri wari waheze ariko ngira amafirite oya reka ngira sinzi ibyo bampamagariyemo ngo nabateweje ko ngira bya bijumbura zikujyanye mu bana twagwaye ibintu bijumbura njya mbisa nibwire kayo akunga kakaya fisi Mbara neza none amahera memwe ndayajyana ngatisubiye ko jewe simbona ko nzoguma ngaha jewe kumfata nabi ngaho ndagusumbya kwambara nambaye ishenete mbesire nabagapira nambaye we turangana wewe ndi umukozi nawe uri wo mu nzu turangana wewe karanuka pe sinzi n'igituma mpisha uri ngaho wewe Oti. Ego. Sanaza. Ni wewe. Masha nashitse ko. Karibu. Ego. Yeye nakuzanira gatera. Karibu hajya. Ego kwe. Sandari ndo bintu byinshi. Ndona karakorembeje pe. Ibintu byinshi ngo ngaha karibu. Ego kwe. Inda gufite igishika cyinshi cyane. None utavuze iyo. Mfise kuri ko ndugute kugenda gute kandi rero bashi kugereho narinda kukumva bashi inje nakwiteguriye neza ndakuzanira ibintu bishushe ndakugemuriye fundurura imureke fundurura hagiye abantu bavukana bashi beka nyene none inkuru ndazi ibintu birenze ubu ndakuzanira imihwi tomati karanyanyaye Nanda kwakire no funga ufungure asha ruguru ibintu ni byinshi cyane mbega sawa nyotewe ndakoze imana gace jinda nyotewe prem makaye ego sawa numva ari sawa vrema kakana ariko kare bagatanga wizi kenshi cyo datanga wizi ntavyo nkinwa kwe wazi ko tanguzi musanzwe ufite akamaro kenshi mu mubiri ego harimo akamaro kenshi gose yatuma amaraso mwe muvyibushe ko bavuga ngo zigabanya isukari nayo isukari yo hapera kubera n'umu sportif ndabona ufise gisha ariko okay cyo bituma mucukunda isukari udusosa okay cyo kiwe na mama nga Kevin wari he Kevin je nayi namubwiye yuko baduhamagaye usabuze yuko ari mu nyuma arakaraza gusa namutanze gushika ngaha mugana waraje kandi nawe umwana muto byose oya araje Sari papa ça va mahoro sawa wazo gusanga ya mbere ndayimaze njo ni hatari menda bona kubita amaguru yawe twe twigiriye ara sante nawe wewe watu nawe ucugiriye numejari kandi ubona shitse ne warwaciye kwa ibyo by'ibyo nyina shoboye yuko wagiye ahantu kireke pani yako ndazi gukunda ajya mukozi yari yangoye muhira yari yangoye urumva ibintu byiwe byari ibintu bigoye kurura okay ko ntabona gutuma hafi rero twari tuku nta muntu bari ngaha ewe Tosha umbe yingo banzuze banzuze tukubarira ne hajya kungu yaragiye nzanira aka piva tanga wizi
Neo wao ndakuvuga ko ni sawa. Nahandi ni babiri bibatanga wizi Sprite. Hemaze turabona. Nyugururira. Kazosubira kagaruka ko gatumba ko ye. Basha ubu tugira twiharitse. Ibyo wacu byose. Asha ego turafatanya uko turafatana. Ewe naheruka sha cagihe dawe ahuye n'ikibazo ego shawe nawe wamanutse wamerewe nabi berengetse urazi none reka ndagukubitire ko urazi none ndabe fako ku gatebe ndakwereka nyine maranugururira ego reka mwebwe mwisakara muzi byinshi ego kwe yewe gaye nako karatuma n'umuhisha kaye kira yewe gaye we bameze neza rero bameze neza byukuri kweri urako tusigaye ibitoki byabitoke gute ibitoki we nubona ko ibitoki asha inge baze ndakasoma mugabo reka ndagira baraba ndabe sinzije nariko ndateka ikadabe sinzigitse ariko rero banze genda ufungure jya gaho ni original oya nakimaze gahiya gamane ndabe sinzigitse wewe buragira yego sawa murakoze cyane ego dawe irafashwe niko irafashe Sasa kuyihuta cyane afite makubane menshi ko kwezi ibintu byo mu kabare basibisha bo Okay barabwira abantu akamaro ka tangawizi mugabo niba byumva abantu sportif ubundi ngo ndakeneye kumara isukari mu mubiri sinzi ariko rero turetse n'ibyo ko ari impamvu ngombe kwihuta ariko sindabikirikiro bashaka no kubandanya nta problem nange mfuje ko tuganira kandi ibintu by'inkora mutima urabona ko mwemerera kuva ku gatumba mukaza nkabakira muvuye kwa mama wanyu kuko mwabibonye turi mu gisagara kandi mwaje mubitse kandi murazi iminsi mara ntatashe muhira uko mvuga iminsi imyaka mara ntatashe muhira rero ndabona ko mukuze murashobora gutahura ibintu nagomba ndabereke ubu n'umukunzi wanjye Kevin gatoyi ubu n'umukunzi wanjye igihe cyose ntaba Nyatari bishinze unwa zayiramishe kwe irakwishe wowe ibiyogo tufungura nakwemeze ko ezra fungu ndurazi ibyo kandi byo bice bikujya mu ndu ugasanga basasaniwe yeshira makagawi ufungura endabira heri ugira ukibishishwa we bavukanye baraha shinga umwe ibiyogo uhohomere neza uhohomere urambonera pfa nanane ndayisubiza inyungu tangwe bitasi kandi ikiyeri cyura kimara ashoboye kwishoboza ibintu bimwe araza akabifasha none mwamubona aje muhira umenye yuko ari umukunzi wa papa wanyu ija kaza ntari muhira karakunda kuza kenshi mubone nka mama kuko uyu umukunzi bajyaga mu gisagara rero kubw'ibyo nagomba ndamubereke umumenye nimwamubona mwibaze ko mutewe n'umuheto waje muhira ariko mumenye yuko abaje akaba mu kibanza cya mama wanyu kumurora kutaba hafi na hafi rero mu bisanzwe byari byo niko nababwira kandi rero asanzwe afise n'ikibazo niyo mpamvu gatoyi Kevin afise ikibazo twitwa tugomba tugende kugikemura vuba nibaza neza yuko
ninabona bikunda ko tugaruka turaza kubasanga hanye ngoma dusimbe gato ubandanye muryoherwa mu ari byo mukoni mu bitume hama turagarutse sinzi ko bamuvuga n'utuntu ariko nta na kimwe nibaza ko mwanezerewe turabyumva yego namwe ni mu umuntu w'umama muhira azufasha byinshi ego kandi yarabakunda cyane ndabizi sibyo sheri ndabakunda ndagukunze wewe nk'abana nawe nzonda kwanza ndabakunda ariko nkunda papa wanjye uretse ko mwe muri abana banje okay sheri sabwe ego ntasigara ndayino ntakibazo vraiment urahombye yari yayimatse reka muraza kuraba ico muri bukore tube turagarutse biheze kare vraiment tubasanga kuko n'umutwe ugomba kuryoherwa urabona ko ari umuryango uzoba uri hamwe atuka turaza gutaha gitere gatoye nta kibazo murakoze yego reka dukemure iki kintu turaje merci for murakoze Batwimani, urabona ko papa watakwemera rero ubona ko ahejewe. None nayo wewe wenyene. Oya nawe ndaguha mugabo urumva ucumenganije ndi mukuru. Mbona yaguhaye n'ifanta mama. Wenda madawe ko wishinga guftura ivyo vyisi. Biragusha sizazima nawe zinwe zose turabe. Usana naho rugero waterezwa kuri mwimwe ucumwa zibiri zikwica. Mane hari bagiye telefone. Yo papa. Mama jimushire nyaruka Asha jewe ntugire ngo ndorohewe n'ifose aho kuvuga nk'umwe ko ndonga amashu tumva afite ibikorwa byinshi ubona kubwiye unarare nabi nyene wabaye oya agenda taha jesi shora kurara mu gahinga hegeza kurara nshitse ruguru akazi kawe kazima naenda guhaye ndara burya ntubone ngo mu masaha ngo ameze gutya aha ngo kugira nabi ntiwombaza ikintu genda taha mbere rero nditahiye mbere ewe jema nawe genda kare kumviza n'ibikorwa byinshi hadatabuja cy'agasanga ati ndanaheza n'ikibazo none shakiye ino kimaze reka ndagusezere ndatashe kwe genda taha ushije ndibandaniriza akazi nta kundi ko tutosubira gende neza urabona kumenya umetse sinanaguherekeza jewe aza kugiha wa muhungu niwe nabonye akunda ibiyetwa ugende bukebuke wa mugabo manatsi mariko kiyaye abana ho gatuma baranyibiyeri barahohomera na byabiharage biratikiye no tekana namahoro none kumengura jigumira witwa nde ujuvaye mamahoro jewe tekana jewe nitwa kwihanganira bisi Emeline kwihanganira bisi Emeline madame ngo hano Chérie. Sabwe. Ibi bintu uko bicanze. Ubu nawe nibiki? Eka nanje birancanze. Ahubwo ngira ngo ari mu matohoza si gusa. Katumubaza. Wavuze ko witwa kwihanganira abisi. Ubuva heno. Jewe. Muyinga. Imuyinga. Imuyinga majayi. Mutama, mfari muyinga nye hariya mu misozi.
hariho za gasogwe hariho za ntuzeye za magambo hariho henshi cyane nzi aho uva hehe muri aho habiri gasogwe ukabuje waje gukora ikiga muntu ukashuza no kuri irembo ryacu aho marembo yose raba hariya hose aruzuye ari kugana kuri iri rembo urumva hari umuntu twari twanzananye none namubuze naciye nza kwiryamira ngaha kugira nze ndaraba abaza baraca mbasi no mwibaraba none ubwo bafashe umuntu wabuze yakubwiye ko aba ngaha oya intahonze waruje gukora iki iki gisagara ntaho narinzi niwe yaranzanye nyakuba waruje gukora usaba akazi ego nako nenda kurose ntango Madame Guhana sabwe Chéri uzi yuko ava igasogwe rero nanje nzikubaza urazi kumva imuyingananje ndabizi cyane Jemba kuri centre mugabo kuva kuri centre ni gasogo hariho urugendo mugabo si runini ni kilometero nka 200 ne nta kuntu wari tumufasha Chéri wibagiye wa muntu ari muri dushe na byabindi twamureka none ko muca mubona Yesu se bintera ubwoba Jene bazata kibazo urumva oya ariko ndakubwire urabona ko ari muri problème sivyo ucuraba ukuntu ukira makiri ya cumba co hirya bijya nex sivyo hama toilette azokoshya umukozi nyene batwo natwebwe twamaze kujya mu ntarimo tuja mujya yaba rero ko ari mu gikibazo vraiment tuva hamwe yomenye ko tuva hamwe kameze gucyanye n'ikibazo we ntabara vraiment nemberere gato n'indaro kumbura uzumwumviriza nisanzwe sivyo hama nca ndabigira gute na wawe ndari hari wewe nta probleme mwemerere burya nta wuzi Imana igomba gukora wosanga azanye ukuri kuri barya baranabonye nituborojeti sivyo sirabe kwankira uri kwanje ndabyemeye merci beaucoup kuno muhagurutse tugufashe tuguhe indaro gatoyi sawa ni indaro gusa y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri uca ugenda nibaze ko atabindi bizokurikira nta kibazo ndakwakira karibu Chérie sabwe usi umwana wanje mwana sheri wanje ibi ni Ça va chérie sinabyumva birandenze oya ubiriti reka nakwereke ese mama wawe ego mana imana ihabwa icubahiro aha rero kuri kugomba kugaragara wow mama nibu umwana twari twaramubuze mama yo twari twaramubuze imana ishimwe bigitangaza imana ndamutse inkoreye n'ukuri twari mu bihe bitagira uko bingana tubereye inyishu ariko rero turakeneye inkuru y'idonido kuko vy'ukuri nimba mwari muzi ububabare buri muri twebwe bwari buteye ubwoba reka ndabwire ingene byagenze karibu ni bibi ko mumuriza uwo mwana n'ibiki mama wanyu ntawe uriho oyasha nabuze n'amata yo kumuha none yagiye hehe dutahe tugenda muhira twigire mama wanyu yagiye kubangabanga yagiye kubangabanga muri bya bigabo ngo twigire ariko cyazi mwicaye bibi higa nugare urufunguzo ndashaka twahora turubika jewe sanze biko burayagura buri muri saro naciye ndabatora hama ndabatahana
mama nukuri nokubwira yuko utubereye inyishu kuko natwe uwo munsi nyene uza natwe vyari vyatugendeye uko mama ujya arahunga icyayi kimaze cyose hari n'iyo nziko izobikora amani izobikora amahanga izobibona hanyumvira hanyica kayi n'icyayi biramusha nziko ari sawa ni sawa amahoro meze neza bona amasaha kuja kukazi arageze umwana namwonkeje ntabwo aza kukugora ikiriho wewe ni ukumuryamika ukamuryamikana n'uriya undi mwana mutoyi uramubona Joy rero jewe ndagusavye abana banje baryamike neza aho ngarukira ndabasange batekanye ndabikora urantegera uranyumva kandi urabona ko wasabye urushaho kuja ku gatumba narukwemereye nta kibazo ariko ugenda umenye ko ata muntu asigaye ngaha ega ni wowe nyene uzogaruka ukaza gukora aka kazi nukuri nzoga turumvikanye urantegereye sinzogende kurondeza amaguru n'ibiguruka uranyumva aho umwana ni gwawe muramana je ndagiye ku kazi n'ubundi ndacerewe hama igikurikira urabona ariko vyibushe gose abana banje baguma banyongobera amata wicunge urasubira mihatara mawujetu kakamabuje karafise inzigo kagiye kakamabuye icayi cose ceka azi gukonyena k'amata turayagabura biramusha cyo novyemera ngende naze kujyamike mucumi wanze mwiteho n'ibyo wanje naje ndashitse muhira wa muntu akazi ko ni hatari uzi ukuntu ndushe simoye ndashitse muka uti rero wowe uri kudu waronse utuzi dukanye jewe nakigenda nta frigi yari ariko mu minsi nzoyigura urazi ko wagumye untera inkuru nkasanga nibagiye reka ndaba abantu umukozi yatotse ku gatumba sihari turasubira mu kanya sibyo jewe wanje sawa sawa abana ntabariyo yo karabaye numva n'impunzu zinyagiye bagiye abana namubwiye ko siga abajyamitse ntabariyo n'ahandi hantu namwe yabatwaye ari ntiyabaduhanye ku gatumba yo mana je sinzi ngene nobigenza sinzi niyaba ntiyari yarahambariye ntibashangire gute mana nyereka inzira ngire gute numva ngire sare mana mu gutuza gatoya kuko ndumva ko bidakunda umutima butoye reka telefoneshe ndabico yomfasha kuko ubwanje ndumva yuko ataco nshoboye mana mfasha nshobore kumurongo ndagusabye witabe itaba sheri itaba je karabaye je ndi mama Joy sheri wawe abana ndagusavye munyaruki muhira ikintu ndakubwira si ikintu novugira kuri telefone ushaka kumbwira yuko akazi uriko urakora rero kansumba jewe kweli ndakwinginze fata n'iminota 2 hoba nawe ushika mu minota ingahe mu minota 15 oya arabugira iminota 5 uzoba washitse buri ufata taxi cyangwa ufate moto iranyaruka urakoze reka naye ndagutegere sawa sawa aratevye za nk'umuriza agira icamfashije nabuzisha abana banje barangoye kubyara
Sheri biki? Reka icara. Kumeze uko sheri. Icara. Hari ikibazo. Genda hariya mu cyumba. Genda urabe ko abana ariyo bari. Je nibaza ko ndiko ndarota. Nivyagenze gute? Ukuntu vyagenze. Urabona Aline yaduze mfatumba yasavye uruhusha. Naye ndarumurekurira nyene nk'umuvyeyi nk'umuntu andereye abana hajya biragoye. None nsanze abana aho yabajyamitse ntabariho. C'est pas possible. Ntabariho. Waravye wabanye none? Sinaravye namwe bashobora kuja. None jewe ngira. Wabajije? Nabajije. Ntabahari. Ujya mukoze afite telefone? Ntabahari ntayagira. Oh my god. Ntayagira. Wobuza haba none. Yarakubwiye gatuma haba. Ariko hari sinzi dufashanye umengo hari abo baba muzi ariko jewe ntaho nzi ntiyahambariye. Ariko rero utegeza gutora uburyo dushobora kumutora. Mfasha nje gutuma je ubwenge bwayayutse. Okay. Aji umugongo. Umara kubwire rero. Reka turaba uburyo haba ku neza haba ku nguvu umukobwa aboneka. Byo bari ibyo. Kurumva tuzikumye abana bari. Abana nabamusigiye. Betwe usanga yabakiginafiye kugira ngo tumuhe amafaranga na. Byose byojoboka. Ndagusavye gatoshye. Hari cyumviro ngize. Hari gene birakuza ngaha. Gasanga igitipe gucya kinini. Yego. Bari ko baravugana umenga barazinanye. Kijya cyama ngaha bara. Kandi wona ashaka kuvuga cyo kiramutkaga. Sivyo? Yego ikora amaja hiru. Urabi wata telefone asujya mu bone wa? Ntayagira. Ariko uwo mutsiri ibintu yite muti. Yego kuko ahora mu telefone yaciye kuyiwanje. 79. Ndagato. Zime guko ibintu birihuta. 79. Amajana 955. Amajana 969. Wala. Wenda kubwire. Wetekana. Urakoze ko. Ugomba muri bishoboka byose. Kora ibishoboka. Uge ngo ndakubwira ikintu kimweshe. Ndarenda baronse. Ihangane gatoyi. Abana baraboneka. Icyo ndiko nabona ni diri bakoze. Uravyumva? Byoshoboka. Nari kubicisha mu gipolisi. Ngabo igipolisi byo gutema. Ngabo uratwa kafaranga gashoboye byose. Tumunda ukuntu tuvugana n'uyu mutipe haba ku neza haba ku nabi umukobwa aboneke tumenye trace y'abana yo bari. Uravyumva? Ibisigaye sheri. Ndagusavye wihanga. Ico numva coco ntabwo baje ndiko ndumva. Abana baraboneka. Uravyumva? Reka idiri ndayifasha. Sava? Sava. Urabona rero nanje naciye telefona sheri wanje. Kugira ngo ndamwiganire ibimbayeko. Sheri, banza mbeka towe. Gusa tuvugane frere. Ndakubatse. Sheri. Sabte. Urazi ikintu gisigaye. Urya rero ndakubwiye. Berarira tukwaye. Wa muntu ari hariya. Yego. Yomenye ukuri. Tutegeza kuraba ingene tujereka ikibazo ku buryo bitadukwegera ingorane. None sheri, cyo kibazo kirakomeye none tubigenze gute? Cyo kindekere. Nimba ari ikintu Imana yamezagije n'ubwenge. Nico ndakwemerera. Rero ndagomba gusabe ubanze ugende mu kuri ko gwarubuye. Uravyumva? Urumukure ko abararuhuka. Ndamutezurira. Hama genda kwereka inyishu kandi tomoye neza. Sawa. Akira umwana. Ucurabuye umumama. Uraba umuzimane kabisa twihepore twese byari byaducanze urabizi. Hama ntiwibagire kameme ya systeme nakubwira. Ariko muryoherwe je nanje sakanya gato ndafatiriwe. Ngomba simbe gatoyi. Yego. Muryoherwe. Ariko kandi cy'igikorwa ntucibagire. Imana igutangurira imbere sheri wanje. Mama. Turasubira nta kibazo akunyakirire. Sawa. Mama ingo twinjira mu nzu. Jo ingo mwana. Kari.
mbega mana yanje iyi si iragoye n'abantu baragoye aho mubona iyi siga yemwe hariho abayibaye ko yewe mukama hariho nabo yicaye ko birasaje ndabigire gute mbega uyu mwigeme wewe uyu muntu ntunze nk'ikimuga ari muri toilette yimereye nk'ikiziga kubera ibibazo byahabaye jewe nza kubigira gutega mana ntabaru ncira inzira fise nuwo nahaye indaro n'ibi bintu ntibihava bimbana urudubi kweri ngira Imana iramfasha yewe mukama mbe vyisi yashambwiye ngo yitwa gute uyu mwigeme nahaye indaro kwiha kwiha ngo hano ngo hano wicare ngaho amahoro none mbe nyibutsa wambwiye ko witwa vyisi oya mabuja nakubwiye ko nitwa kwihanganira bisi kwihanganira ivyisi sije urambabarira naje burya mfise ibibazo byinshi sawa Joy yashaka agiye ko katitaba mabuja naenda musize umenga aryamye ngaho yararyamye genda umuzane genda umurabe umuhamagaraze ndabakeneye mwese uko muri babiri aya marushwaga yemwe je sinzi ko nzoyavako isi yose umengo yanguye ko wari wampamagaye ego mwana icarire ngaha kibondo urumva rero jewe ngoma ndabatuma aka kana nawe ukabona ari gato karaciye ubwenge ngo bamugende mugure umuceri hajya ku ibotike kuko je mu kanya ngomba nsohoke kugira ngo tuze kuronka ivyo dufungura burya rero ivyo atazi nawe urabikora ndabona urigikumi gikuze nawe waciye mu magogo ariko ibintu byinshi ndazi kubizi rero muce mugenda hanyuma ikindi ntakubwiye hari igihe wava wiyumvira ngo uyu muvyeyi yampayeho ndara ntamvugisha ntaganiriza burya ndafise ibibazo ari n'igihe wobimenya nawe naruse ko ufise ibyawe bikugoye reka rero ndabaha amahera mugende ku ibotike muze kuzana ko umuceri sivyo twarawe ukuze uyu mwana wava bayamwaka aho rero asharinda nerefone ashanda mwikabire ngaha halo sheri wanje ndahantu muri salo nimpo murazi ko zumva kandi ngomba ko tuganira ikintu gikomeye urabizi ko twari twabivuganye reka ngende ahikinze mu cumba ntuve ku murongo ndavuye muri salo rero turashobora kuvugana nta kibazo kuja muri toilette ugomba kugira iki kuja muri toilette nawe none ubivuga dushitse ngaha wewe bivuga tucicaye muri salo genda ha mucunyaruka mama si hano
Halo?